Ukugaruka mu kibuga kwa Ndayishimiye Yusuf azwi kw'izina rya Nyange kuri hafi cane. Umukinyi mpuzamakungu w'umurundi azwi kw'izina rya Nyange akinira muri OGC Nice arabandanya imyimenyerezo inyuma y'imvune yagize mu kwezi kwa gatanu mu 2025. Ivyo tubisanga ku rubuga rwa Facebook rw'uwo mugwi aho vyanditse mu Kirundi ati Yusuf arabandanya kwitegura neza kugira agaruke mu kibuga. Akaba atari irya mbere uwo mugwi wanditse mu rurimi rw'ikirundi ku rubuga rwawo kuko kw'igenekerezo rya 27 Gitugutu mu 2025 uwo mugwi ukaba warifurije isabukuru nziza y'imyaka 27 umukinyi Ndayishimiye Yusuf. Ndayishimiye Yusuf akaba yavunitse mu kwezi kwa gatanu igihe yari mu myimenyerezo y'umugwi wiwe. Akaba yaciye abagwa kw'igenekerezo ry'umunani Rusama mu 2025 bituma umwaka w'inkino w'2024 ushira mu 2025 uhera uwo mukinyi adasubiye gukina. Eka mbere n'umwaka w'inkino w'2025 ushira mu 2026 ukaba waratanguye atarasubira kuja gukina urukino na rumwe. Imbere yo kugira iyo mvune, Ndayishimiye Yusuf akaba yaramaze gukina inkino 23 muri OGC Nice mu mwaka w'2024 ushira mu 2025 atsinda ibitsindo bitatu aronka ikarata zitanu z'umuhondo. Twifurize Ndayishimiye Yusuf atazigwa Nyange kugaruka mu kibuga kugira abandanye aserukira neza igihugu mu makungu.